Fungura amaso, okay? Nawe igendore. Okay. Come on. Do ukuguru. Okay. Nuko. Okay. Okay. This up. Okay. 1, 2, 3, 4. Wow. Baby. Hey. Come. Okay. Baby. Urabona inonzo. Okay. Bebe inzu ni gwawe. Nuno mu bebe nabizoza ari munda. Wow. Nizeye ko ano mabara nino niyo mabara ukunda cyane hamabe kube gushimye ko tuza kuba ngaha. Okay, hama urazi gituma nashatse ko tuza kuba ngaha. Ikintu cya mbere nashatse ko tuba ahantu hatamenyereye kira muntu wese, okay? Asha nawe ni muri fichika vraiment. Ya, kandi ngaha ni hafi y'ishuri y'umwana. Ico ni cya mbere nakunze. Kuko amashuri y'umwana ari hagiye fo gaco naza kwereka. Ni hato cyane arashobora kugenda gw'amaguru nko mu minota 3-4 akabashitseho. Hama ikindi naco kandi niyumvira ijya nzu ya etage. Ndiyumvira kuko urabona ubu ibintu bya business byigali gorana, okay? Nace numvira ijya nzu ko twihindura maison de passage. Okay? Maison de passage kugira ngo aba diaspora bava hanze baze baraza kwikota. Namayera menshi cyane. Hari umugenzi wanje yaje ava hanze. Inzu irutwa n'ijya yiwacu. Amafaranga yarishe mu mezi 2. Nacyo vuga ati kumbe burya maison de passage nazuzemwe amafaranga. Bebe ni nini cyane. Come on. Bimviriye neza cyane. Come on ndakwereka ivyumba. Ndakwereka inzu. Kandi urazi n'ikindi kintu ifite ivyumba. Bebe ifite ivyumba bifika kuri 5. Kintu cya mbere kwanza ahubwo mbabarira bebe kubona ingene narakoze umugambi sinakubwira ukaba surprise. Okay? Come on baby, come on cyumba umukozi wo ngaha nawe. Okay. Nizere ko washimye. Okay? Nizere ko washimye n'ibyumba ni byinshi turonse n'abashitsi bazora bayijya bakira umushiki. Bazora barumuna n'abantu bajyabo. Sishanda gukumbira uzamarangi yanje. Okay. Sheri, imyaka tumaranye ni myinshi cyane. Nayobegwa gute kumenya ibara ryawe. Urabana ukuntu wambaye. Ndazi ko kunda. Amabara yawe ndayazi bebe. Gusa Imana nyene ni nzita. Mana urakoze vraiment. Uretse kwigenzo yaringeza ahantu. Nkubitwa buri munsi. Ariko nyene Imana ishimwe. Kubona unzanye mu nzu shasha naho utigeze umbwira ati ndiko ndakora iki vraiment ngaragarije ikintu kizima. Hama bebe nibaze ku rukundo rwanje nawe rugiye gutangura gushasha nkuko nije mu nzu shasha. Nari ndushe cyane nari ngeze hahandi ntashaka kumenya basi agaciro umugore afise. Mana habwa icubahiro vraiment. Ndakanera urukundo rwanje nawe rusubire gutangura nkuko twari kera. Don't worry baby, okay? Don't worry baby. Kila kintu cyose kizogendeka neza. Kandi bientôt tugiye kuronka ka bebe. Nta kindi kintu kinezereza nuko tugiye kuronka ka bebe. Fwe ko ka bebe kavukira ahantu ahezagiwe. Sha Imana izobikora. Tugenda kurire ibisu. Agakeke. Chaka sangara. Don't worry baby, okay? Tugende kugira mu mwanya tujya gutura abana ku ishuri, okay? Merci be. Agitanda ndazana hari. None sinonzi neza tubona. Chakagaranga. Mugabo rero hari ikintu wakoze kitanezereje vraiment. None kugira ngo ushobore kugira ku bwego bwo kumfungisha. None be, ni je ukosa sije ukosa ni wewe. Ikosa ni wewe kuko wari uzi ko ndi umugabo wawe. Ni wari kumfungisha. Ego umugabo no utangarasyo. Ne gutera indu datangarasyo mvubura umugabo nyine. Okay, sawa ubu. Ubu horemera ko ndi umugabo.
ubu rasiyo yironka neza muri no misi kuko petit frère asigaye atanga rasiyo watagase bofro baranyitayeho mani oya nukuri no mwibarabara mwibarabara habaye iki wabonye iki ndakubaza uyu si umwana so gufugisha wewe none si umugore wanje uyu nta mwana wanje ari mu nda nibiki iki okay numwana wawe imyaka umaze urara ku gitanda sawa ata nukurikiza ngo vyarire agaki isekurume mbega ndakubaza igihe nadugaga kwa opeje duga manuka ari yagufungishije nzana ibiharage nzana n'umuceri wahise kugaruka kukuraba uyu nguyu uzina amakuru ahubwo ubu ngiye kuza ndamurarira uzigira ute ndamurarira no mamaze iminsi tudataha nabado samahani mimi mke mwenzio inyumba nzu uzozumenya yuko uyu ari umugore wa kabiri nawe uri umugore wa mbere okay umvica kintu umugore wa mbere umvica kintu umugore wa mbere uwa mbere ni Berize uyari umuyaya nigiki ntazi umva waravutse ega waravuze byose ugira usubire uzane bwa busazi ega kujye yamvuze njewe niko wazakuvuga kandi nakuvuga ntacyo bitwara kandi ikindi ntacyo bimbwiye mwana w'umesuruwari ntacyo bimbwiye mwana we fisiki ibyo mu rugo byose uragiye uravuga ugira indero bakwita nta kabanga k'umugabo ugira indero nta kabanga none nkaho ugenda ukavuga amabanga yo mu rugo hose uri umugabo cyangwa uri isekurume poromoka uri umugabo poromoka umugabo muzima afise ubwagenda avuga ibyo mu rugo n'ibyo mu rugo ego uyu nguyu urabona uyu uko yagutoye niko azatora abandi mugabo ngiye nzaguma ndi hajya nyina ureke nanonyeneye icyo wiyemeza ko ni iki nabwiye kumuvyarira umuhungu nakajya kama umviriza ibyo ngibyo birakuraba nimba ufise umuhungu ibyo none icyo wiyemeza ko mwibarabara none uzatora ivyuzi uzatora iki si wo mwibarabara kwa hiyo majambo uri kurambari na familia ya Nyiranzi sawa none niguhinzu ngoja yo nzaba ntari madu none muzamukomeza muhebeba mukuzunguruka nk'ihemene nk'imbwa mwibarabara iyo ni shavu hewe ndakubwira madudu iri ryo bijya mbere n'ijya nyuma usubira kumbona mu nzu yiwawe uzashakure kumarira iki ni rasiyo wamaga ngira nje gusohora indirimbo sirasiyo ndakuririmbire si igikwembe si kamambiri si mpuzangurira na rasi yampa uwo ni mwanaume yani babandi yabi akanazunza yabi iryo ni shavu ryuko aza rimwe nawe nyeneye none uri kuvugisha nawe jambo yiki mama yangu uransuzuguye hari umunsi wigeze unja hejuru wewe kirofa yabi jewe ndi yabi jewe yabi mwibarabara yabi yari umuyaya nanje nkaba umubosi yankorera akazi nanje nkamuha pompompo yari umubosi nta n'agaciro yarafise yatogozaga baboyite n'abayaya nta mubosi atongoza umuwe atari kirungu ngwandakore kirofa ano kumanyu nari umubayi wikubita ubu petit frère niwe ntangira rasiyo niwe ntangira rasiyo ndagaga nk'inyoye kibodoka akazi kanye niwe kantangira rasiyo umuntu w'umubosi w'umugabo baramusana nk'umugore ahubwo uri mara ya muzindi kazibe n'ibisusu bitagira forme ubu nararose kirofa ehe kijuju twigire tugende muhira sinzogaruka iwawe wapi kirofa ibiharuro kuvyumva nta bikiriho niba kuza kwicara iminsi yose bashobora kuronka ubusa pe kw'ishuri kandi ubura akaguru kuri bayito
ubu iminsi yose urabona ko ngaho barayarose katetirikati grave ndabona ko ubu biriko birazana no ngaho ko barabitoye ubwo rero dukore rero teyate abikaye bayidowe kora iki ndabe ibiharuro vyanjye bisigaye bikoroka korera ngaho n'amakaramu nkabona n'umwaka ayimeje gutunga ibyo kurya tembera gato biremba gukora date niyo ntiyandika ahubwo bari kuza ukamanza ugafungura oya arindira umwana ahetse gukora date ntabwo bari kurira kugira erega nk'ubwira ati bagufunguza kubyara umwana ameze nabi ubyara umwana atageze nawe urigira uziga ko na comedy rero we papa na comedy bibaza nk'ubyara umwana afite umutwe munini ugasanga ngaharoze nakabujyaho cyanyiruka umutwe uzoba wabyibushe ikindi gihimba kizarugira ariko bumva ko azoba afise devo ndekera umwana batsenze gukora date ndabona umengo ari kuza ukamanza ugafungura muzi ko n'icyaha utari bwakintu zagutuma banyirukana ku kazi ujahe ndabona ko bitoye bravo hamuka cuzura mu busa mu ntuze ya makorata makorata nawe uzotuma impwe muzimpera mu ngwa hano nyarutsa ugorora iniforome z'umwana caja kushoma iforome aho usanga atani zo wari wibwirije n'amajyambere gutunga ibyo kurya nta kibazo rero nyarutsa bayido shura bugende witegure sibyo cuja koga cuja ufungure ugenda gushutsa nawe nk'ubu buntu bwose nk'iki n'igiki kugira umuhungu tora genda umarutse ntucererwe sibyo katumbo kashaka umwana eshe nababyaranye isa n'izintebe bazi ikintu unikundira abagore murakunda cyane kandi gahoro urashobora gusanga ufasha nk'amasaha 2 cyangwa 3 kurara n'uwari ubibona ngiye gusikira okay hama nizere yuko hano hantu barahayishimiye cyane ameze neza haratuje nyine ejo Erika naje kubona nsanga muri shamba araza urone ngo papa ngo hariya warahagurishije ndabwatuye umwana nindi yabikubwiye ibyo bintu ngo yango ndikunda kubaza ngo papa ngo warahagurishije kwere ngo ntiwambwira nsinye ndabwira mwana wewe ibyo bindi yabikubwiye ngo ngo waratubwiye yuko ngo uyu muvyeyi ngo agurishije ahantu ngo umwana tuza gusinza afatiye umwana narasubye cyandambwira nyene gusa ko ntagurishije okay hama bebe unabutse hamwe turamuka tuguruje bitaro twuguruje ya urazi kuri nosi abantu tubayeho kugira ngo ati nitwamara gufa tuzosiga ibintu izina ya kugira ngo n'umuntu niyarengana avuga ati bijya bitaro nivyo kwanane urumva ngo kuri Prince Reja kuri wa Karere ngo kwa Adolphe kwa Ande nivyo ndifuza yuko bazovuga ati hajya ni kwa Blaise bijya bitaro vya Blaise kuri nta kibazo n'umugambi mwiza ndagushigikiye cyane n'abana bawe baze bakure biga hano heza bajabuke kwiga no hanze nzoba nabaye nyokuruga nabaye nyokurube nukuri bebe urazi kwanza n'aya mazi yacu kwa twaratera imbere sana Makamba hehe mu ntara zose barwaramenya free water n'amazi meza cyane free water kubera abantu umuntu hose aciye yes karibu karibu murakomeye karibu karibu kandi murakabona muje kuko je na madame wanjye tumaze iminsi ko turabiyumvira ko sinzi aho mugejije ubanza twara bahaye kugira ngo tumukurikirane yego twebwe turafise avis de recherche kugeza kuri uyu mwanya
no kuvuga aho twamubona hose turashobora kumufata ariko kugeza iyi sana twiga tumufata ntugire ubwoba urubanza rwanyu turufise mu biganza kandi ubu turafise ya video recherche no kuvuga ahantu hose yashobora guca hari umupolisi wese arashobora kumufata rero ntugire ubwoba igipolisi cy'ubundi ntabwo kizakinanirwa tekana kandi ikindi nacyo wa mudamu ubu niyidoga aravuga yuko araseronka neza ubu atakibazo gihari. Reka mfata akanya ndabashimire cyane mu by'ukuri ndakunda ukuntu mu twitwararika cyane kuko ndifuza yuko ujya mugore ajya mu gasho okay kuko narahoteye cyane umugore wanje namufashe nabi cyane naramukubise mbere iyo ntaba mfite umugore ankunda iyo aba ntafite umugore aza agaciro k'umugabo icari cyo nizere yuko byari ko yamaze kwahukana mugabo kubera umugore wanje yankunda cyane yarambaye hafi rero kandi n'umwana wanje yaramunonye mu mutwe umwana wanje kugenda asegeza mu ibarabara rero niyo mpamvu nashoboye kuza kubitura kugira ngo ati mukore ubutungane bukore agateka k'umwana wanje nkeneye yuko kagira ntigakurikizwa hama murakoze cyane chérie genda urabe amafaranga make bazaniye kugira ngo baze kunywa amazi nibaheza akazi none uzi ubazanira nga bazaniye kane murakoze cyane tubashimire nawe nta kibazo bana twebwe mubona yuko tubakorera akazi neza turabakengurukiye ariho benshi batabitahura iyo turiko turazunguruka tugenda batamenya yuko natwe turuha muri abantu beza cyane muraza kuraba ukuntu unywa amazi turabashimiye cyane mu by'ukuri ukuntu mutwitwararika uno mutekano dufise mu gihugu ni kwera mwebwe yataba mwebwe nta mutekano w'igihugu cyogira natwe niko kazi tujejwe ntimuze mureke kutwitura mugize ikibazo cyose nta kindi tubereye murakoze cyane sawa murakoze cyane turagiye murakoze cyane musigare yego sawa ukupe 5 nibi bavuza kane kangahe jewe bagiye ico ndi kuri wewe ega we nitungane nituseta kungana akira indi ima kabiri we nitutegeza kunganya ndasubirayo banzore kwanza we nitutegeza kunganya wewe akira inde ndasubira nimwereka Jensi ngo kabisabisha ima kabiri inde kabiri yavuze kane aha fawu kabiri kandi we nitsije natumye nza kutuza ngaho we nitutsa kuzana na wewe ima rero none uranga kuchukera jenga hachangenda ndagara nzohora nza kwidirimba zizozana na nyene ndazikutobikura nawe wewe Sekope ari ibintu bitwenze ubahaya amahera umwe ashaka gutora undi bwa mugore nawe akwambara ikirato ntawe uri ingorane z'abadamu kwera kimukunda cyane kuri abo wamengo ni kingwendo afu kwa nafana urazi uravuga ati ngweno haro bakomeje babiri b'abasenegale bita suke na suke none wakunda kwambara ujya burato bari babiri bakunda kwambara n'uburori mbwa gusa ikintu kimwe ndakunda abantu bakorera igihugu bakitangira igihugu burya igihugu niba dufite umutekano ni kwera abo niko shene ntiwabwira ntihozo kamubabarira ujya mukobwa don't wa mutima wawe kera sindawukeneye okay none nawe ukagira azomenya urazi ko kugeza n'ubu ufise nani none se none Jesse nakiza none udahana imbwa bigwiza imisega aha sawa urakomeye neza neza waravyibushye
usigaye ndi mu muji naho hajya niho nari nk'impanuka mabuja aramfata neza ubona ko nduhutse kugira yaranguriye impunzu nyinshi rero nta n'ibyo kwiyumvira kuzosira kuja ruguru cyangwa cya wawe ndi n'ibyo aho rwose nawe nzoduka ariko jewe narashize mabuja asigaye afata nk'umwana wiwe jewe ntibizokwanga ni byiza haba mbe ndakubaze gutya ko naciye hajya iwanyu nkabaraba nkababura ubu bimeze gutya ntabyo wari uzi twarimutse ubu bosi aguma yagura akarere ubu yaraguze ahandi hantu hashasha twibera mu urwo ruzu niyo mpamvu ndakubwira kuduga ntikiriwe ku matara araha ari mu urwo ruzu yewe ubu mubahehe none je n'abaronje nawe babutse asha tuba mu ruzu runini hariya bosi yarahatanze ubazoza barahakota hashikira abanyamerika bavuye hehe asha ubu bayigize ngo maison de passage none mubamaje ndashaka kumenya basi ni kure urabona iriya nzu isize amarangi ya jaune urenganye iyi nzu iri imbere gatoya ndayibona hajya rujya ruzu nyene niko tubamwe ubu hajya niho mu yende bitahuriye imigambi yose ariko arakora yari ya Berize mukuru wanje bari babyumvikanye ko bazobika Berize yari yarabimbariye ibyo byose biriko biraba ndiko ndabona nk'uko umengo ni televiziyo y'ibintu mukuru wanje yari yambariye sha nkubishizemo inzigo oya nta nzigo basi baza ibintu bisanzwe nayo nubizi abarundi turazinanye aho kaba karimwo turazinanye kubera wumvise ibintu biguma biba byinshi byaguka bosi mwino mizi rega ibisuka imigisha ibintu byinshi mubimenya ko tubimenya ariko mubivuze genda rero ntacyo je nibandanirize okay genda ndamengo wabishitse munzi mama buja akamenya ko namubwira ahantu tuba ndabigenza gutya hava nyirukana ndakoze amakosa kumubwira ahantu tuba kunzi gafisi Ahora kubera iki gikoni gisuka ndagora frigo imerese mabuja frigo ntacu ndaza kuyoza ariko hari inzira ni frigo bizana ariko bwa usika usara cyangwa kwijegera ndakubwira nkunyirukana nimpumba barira je ntabyo ndari kombenda semuretse hakikara ndakwingenze n'ukuri abaye runa mvuye hariya nako ndatembera muri nawo mukobwa mugabo jaja bari usutwa bwari buguye ngaha canke jana ntabwo tu nari ngiye kudupera mawe jeregana n'inkumbe ya karuguru kamwawe urumva n'ukuri ndakwingenze nkunyirukana mabuja yaruzi ko je ndagukunda nta nabi ndafurifuriza hanyuma yego byageze aca mbaza ahantu sanga wabivutse kuri je nivyo byambere baje gusaba imbabazi mabuja ngize nta ngorane nimwe uzogira je ntihari nzogerageza burya uravyayo nabonye ukabona hariya ndahimutse kubera we aho n'upfuma uvuga ati n'abapolisi ndaziko ko baramurondera upfuma telefone abwira ko narinzi naciye sanga navuze ukuntu nahora umuntu wanje mengura ikigufu n'umusomenga nta n'amafirugira mabuja mbabarira no kurinda kwingenze nasanze nahamubwiye no kuhamwerekana hamwe wamweretse no ngaha shakorata mabuja no kuri mbabarira okay bisa nta ngorane mabuja sananze nacyanje agakobwa nako kaje kwicisha mu rugo we ntukishiduka burya amaboko yawe ndayamenyere cyane nubwo noba ndi muri ko ukaza ukankora ko muca amenya burakeje muri ko wa mukozi wawe makurata yakoze uraja muri ko utagira n'ibyo nzoja
ntugombe kumbwira yuko ivya mbere twarabikize ubu nawe yuko hoba haje kandi makurata umunwa w'umengo n'uwipanya igomba kujya umuntu mana yanje mana dusenga Jesse mvuge yuko hari abantu muri nosi bavuse mu vyishimo nange hari n'abandi nabo bavuse mu ngorane urumva babayeho kubw'ingorane bazurinda bafa umva rero ntarabwira jaja aho tuba no kuhamwereka aramwereka simakorata aha je ndapfa ndabizi ngo hama wamunganye emwe yamuzanyana namwereka makurata maku we maku ati no mu makura numva yuko no mu makura naga oya handapfuye sindapfa amanda kwa zosigaye witabisha amaguru nk'imbwa y'umukoma nk'imbwa sinari nakumvise bose ni wari wanyumvise koko amanda ngoma ndakubaze ni kuva ryari wowe usigaye ufise imigenderanire n'umwansi wanje wasije nasabye imbabazi nawe kandi nanjye urazivuga se umukunzi wanje nasanze nawe nkene kumenya ni mwatanguye kuza muraganira nawe kugira cyari kumbe bujya nakudanye ngamwe ari muzinanye canke ni mission canke niwe yoba yagutumye kugira uze ngaha uduperereze ngaha ari mission ubona nari kubibwira amabuja vyose umenye yuko imbere yuko mumenye ibintu byose aje nabikoze gute none nari gushobora kugaruka nkavya ndakubaze ute wewe washoboye kugenda kumubwira neza na neza yuko premier uramubona araje nta no guhamagara abapolisi kugira ngo bamufate bose nukuri ni Imana yamwijuru yabonye ko nicujije kuba nayo mama ngo nasabye n'imbabazi mawe nukuri nasanze nayo n'umuntu wanje ahurgira kwigufura nasanze amafire yavuye nukuri kamponyotse bose ndakwinginze kaguponyotse kosa la kwanza si kosa lakini kurudiana ni kosa ndio matatizo mwene majambo kuvuga ngo riba ikosa rya mbere ukazosura kandi gukora ikosa kuri ndakwemereye sinzosubira boss urabitse ko nari namazi no kwa n'umwana wo ngaha ncyari kimukaye mu nzongo giye kugura amapera namba shawewe erega nzarira amazi ninywera amazi warabonye ingene nkubita umugore tujyama hamwe wewe rero nzokumakura boss je no kuri sinzosubira we nyaruka nawe amazi gusa amikindi naco bebe n'umutinyo ujya kuko ntabwo ari Imana yacu ujya umuntu kugira afe cyangwa umuntu kugira abeho ntabwo aba ari ubugombe bw'umwana w'umuntu ahubwo ari ubugombe bw'Imana. Imana yadukuye ahantu hakomeye, Imana yaturinze, ivyo twaciyemo ni byinshi, mugabo Imana nigeze dutererana. Bebe humura, iyagutishije mu gitutu cy'urufu igatuma ukaguma wubaho, niyo kandi izokongereza kandi ubuzima. Arya muryango pe. Ewe mabuja rero ahantu twimukiye mengo twasuye ruguru hahandi wacu najamvu amazi yo ngahararu erega sibaye bwayano arayuzi none nikindi amwe yahariya niyo yararyo ubwo muvuge ko amazi yiwanyu waje uhunga ruguru uyasanze no ngaha urazi kuntu akanyamazi ya ruguru mu gatondo ni wofu yisutseho boss kandi biraboneka ko koga byakugora udafashe bya bigori bimwe ducana ruguru iwacu ngo ucane ushusha amazi mu nkono woge nayo opfuye wisutse usigaze kwisiga rujare ewe mabuja hari cyo nazomenya n'udubuzi ko amaze kunguruduka ewe ikibazo kiwawe rero utotunwa twiwawe ucumengo nagaki nagafuto kiki boss we nawe urashaka genda ukora sawa boss ramwe mwojira muri mudu umuntu yabuze nyina no urazi kubera iki yane mukurishije uramaze kubona agafuto k'inkende no yeah muguru kimara tujya tumna twirumva rero ukuntu rero asigaye isiga nimba agomba ko aturonke uwoba none agacayisigo mengo nagafuto k'inkende ndakurayo waraye nta gafuto k'inkende urabona mbisi kamoni maze ukabona bebe maze imisi ndi mu bintu byinshi cyane sawa maze imisi ndiko ndiyumvira ukuntu ryavurira mu bitaro. Bon après-midi mon fils Baido. Umeze bien? Yego. Oh wow, umependeza. So nizere ko bajaji hajara kurindiriye. Sawa. Hamikindi nacho. Nagoma ndakubwire ngo ntihazogira uwundi muntu azosubira kandi kukubwira amajambo ngo umumvire. Okay? Yego. Habaye umuntu mushasha cyane usanzuzi akubye n'ijambo na rimwe kuvyerekeye no muryango. Okay, uzuraza kumbwira. Okay mon fils. Yego. Sawa rero akazi ivyigwa vyiza. Sawa? Bye bye. Ngodakubwiye. Mon fils nya sivyo? Kandi wasura kuva mu mayinite nzo ndoshinda kugura gakinga. Kwega. Genda ufashe umwana.
barorindiriye kogire iho wige neza sibyo Bye bye petit. Gabe amata ubu barahagaritse ku makafetari. Akumbura ugure kije kigopo kinini abana baze baranywa amata. Je nimvira yuko none ndakubaze umugabo aronderera abandi je ndonderera wewe n'abana banje kuvuga ngo amata si kibazo Aya kwa kukibutsa wa makafetari baru. Yes Karibu. Wa makafetari baru. Senge karibu. Oh Mama yangu. Yesu Kristo. Nani bakimura ho. Yesu Kristo. Yinenzo. Kanyura mukanya utandabada. Iyi nzu urumva yuko atagapfuye ntagakira kweka baza nicane kwanza nitegeye. None ajyaho ni hari heza. Hari heza mugabo haho haramara. Iri dore. Dada nawe yacugusarisha. Karibu. mu byukuri tumaze iminsi ko turiyumvira ati ni gute dushobora kwimukira ahantu hashasha mukaraza no kuturamisa kandi turishimiye cyane kubona ingene mwashoboye kuzira rimwe Kibazira rimwe. Ubwo ngira bahitananye. turanezerewe cyane singe nari ndagukumbuye Yewe ihumbu. Abuzukuru banje barihe. Oh bagiye bose ku ishuri Narinzi ko baza ko bize mu gatondo none ubu rero nza kuvanga ntabagore. Erika we yirigwaye na Makurata Maku reka babazimane sivyo ngo hano. Urati rero ku munsi wa Yego boss gatandatu nashitse. bazaba bazicu bafata none ntubizi Gabriel ko nifatira imsika. Agasitro gakanye. Naam. Koka. Bosi je ukuri nari nzi ko mwiwe banywa nka primus ntabingene kingana. Bosi no musi dufite abashitsi kwe. Mabuja nawe tubaze ni. Kenzo ni rero. Akaye. Ego chana usawukenda. Reka bosi mwisi mitangira nzonigera gashara. Senge nuko hama nta kibazo sawa Ubu uzobambe ko gatandatu ndabatahane muhira. Je ndakumburira abazukuru. Okay nta kibazo nzobagwereza bose uko babiri bazi hama kuwa mbere Turara nidegende. ya kuwa mbere mu gitondo uzocyubagara Senge nta kibazo nzomugara sivyo Ego umuhungu umukobwa. Mabuja na dunya. Bayido Erika. Nzobatibushi. Ndabizi murakundana na Mabuja. Naye Mabuja araza kumwe nawe turi kuranga. oya nta kibazo Reka nza nakarahuri ani. Oya nta kibazo okay Oya kareke. none ko tuguriye abashitsi oh my god Uramugurura no. Abanishi bari umugabo uko. Oya nana kimwe mugururire nsenge na. Jendo soruko namko tubona tu. oya nta kibazo Wani muca ndakumva nawe wagiye kubakoza. ahubwo nyene uretse ko nadutebeje imyaka ibaye myinshi Ibaye myinshi je simba. Erika nabazo havagenda imbere yiwe Wewe usanga wowe urakunda kubenga abahungu Urumva ukiravuga yuko ujya mwana razogenda je ntaragenda. Urumva mutanguye kunteka. wewe gusa ni inywera gafanta gusa nyene Mugabo bless. Rema aha. Nukuri Marashitsa. Yeza. murakoze cyane Habateye iteka. Sizi ko umuntu avuga cyane. Atagafuye ntagakira. kandi senga ikintu ndagusaba uzotube hafi wowe bujyane wowe usigaye uri mama no usigaye uri papa mu muryango Boss nakuzeneka kanyugu. merci beaucoup Nakonyene. Mpawe mbebo. Oya mukazi wa myaka ukunda champagne nuko tumaranye Mungu wangu wewe andi murana kunga mu kazi kinako emawe icoro umana bimenye nuko warubutse asama hama nizere yuko mugifite umwanya kugira ngo babategure n'ijya kugira tuze gupfura urica Nawe mwogenda mudafunguye. ngaje twikiye Mugenda babatwe njya mu gukoza abanisha kujya imbere ya data Reka ugenda mutunze igihe kirekire. nuko biza ko nyene hama ni bisanzwe igikintu cya mbere ndakunda umugore wanjye cyane reka cyane gusa karibu oh kasirida ba no munsi abashitsi umwena waraje naburaje ngaha yicara wumvirize Karibu. umugore Murankoresheje
muze muvuga ko mwimuka ko mwimutse nace kubara bajya mwabaga barama aderese na maze amasahane yose ndibibarabara panda manuka duga manuka reka sirida wanugira telefone reka shasi nahiriye jo ngomba gupfa n'inzara hari kuva mwiye ntabwo yayo mureke basi Linda wakuzanisha na gwawe sivyo abachimwe Yesu we andi muda baseze naguhebeye uraduseze andi muda baseze iruje jewe uyu muryango wanyu ndawurushe urugo nimbagwa uyu muryango imbaravumwe uyu muryango imba byaragenze amuganye wavumwe yo baravume n'ubugeze uri mutama ariko cyenda gusubirewe kumbe uranya ndakwasa wowe ndakwanga ubu ndakwanga amanyama yose n'ukuntu banta mu nzu bakagenda bakasuzuguza umugore kumbe mubahereza na rasi uragenda uyogeshe imikoshi mu mashuha ikiro cy'umunyu ejo naracyoze mu gitondo ariko n'ubundi maze kucyoga ikiro cy'umunyu nasanze bari mu makwe barimo barasomana none wewe mukamara ikigongo umuyaya kangahe yubatse uwo menya gute no gufata umugabo wewe kwamenyereye gufyata ry'amasafuriya n'amasaha gezaho oya mureke yivugira nawe henye yambara ndandi ikindi mupfa mureke avuge nizere yuko umviriza kasirida nkeneye kumenya niye ngorane ufise mu rugo iwawe ureke kugenda ABCD kuko ingorane no wayimuteye amanyama yose afise no wayamuteye nta kuntu ushaka kugabura umugabo mugenzi wawe ukamugabura ingo zibiri ukamuhereza amanyama ujya muhabara wiwe ukamuha rasiyo shangazi nanjye akamarasiyo njya akama 5 ujya muhabara akamariza 10,000 agatuma kujya mugabo wanje muhabara bakabana neza mu nzu ubwo n'indi yarabakodesheje kuko amazi indwi yose bana kuva muciya kumate mvuga bukebe amazi indwi zibiri zose ataza kubera uyu uranje kurunja abantu nabapfiriye uyu napfira mufurize mugabe ibintu bankoreye please izo gasirida ariko ravuga nivyo jaye ndarusha barushe genda none umbasenge igihe Enoki bamufunga kwa OPG kugira umurekure bansabye yuko ujya mukobwa kuko afise inda yuko ategezwa kwa maronka rasyo chambona yuko Enoki ako yoja mu mpimba reka je nitangire nka mwene wacu kuko igito gitabye wabo okay cyane amwereza amafaranga rasyo hama nimba wowe nawe mu rugo rwanyu bitagendeka neza ahubwo ndakubwire n'ikindi kintu ndaguhanura umunwa ni wubaka aho ikintu cyambere wari ukwiye gukora turafata amavi yawe usenge usaba Imana akoboke kwa cya kituva kiwanyu nawe uri umuntu mwiza uri umuntu muzima ntiwamubwira ngo fata amahera ahubwo wamubwira ati kora nimba ari umugabo yemera namwe mwiyemera nawe yavahora ingo zibiri wamuhera icyo akora cyo ukamuhanura nawe ukamujyako shanga sibyo umwana avuze n'ibyo uri umuntu muzima ati umuntu ntumuhereza ahubwo uramuhereza kirobera nturabifunga ukureyo uramubwira ati bagira uko ni umwana ivyo bintu gasirida ariko aravuga nivyo muheno kumutahe adandaza pana kugumu mwarasiyo misi yose n'umwana erega senge naho yo mumutahe no heyo kandi nubundi yotegeza kuyonona ahubwo nukumuhanura agahanura mukuru we kuko iyo ngeso ariko arakora siyo none bamuhaye amara yo gufasha umugore kugira atatu umugore wundi aje kuyo mugore kwari kugira uwo mukobwa beho ariko ni kwari kugira atatu urugo kwiyo ahubwo mwamufata mukamuzana ngaho mukamuha icyumba kimwe mwese nga muri ino nzu mukabana ivyo nivyo kurisabira mwamenyere kujya mwicaye kweli ugamutse ugaramenga hano umugabo ngaha inde ni jawe ahubwo wowe uri utazi wapfuye ntabwo ndimo ndavuga njewe kuko njewe kuko neje mu gitondo nzazinduka inza ngaha atagiye ngo amubwira musubireko agarukanire ejo mu gitondo njewe n'umwana wanjye nika n'imizigo sizeri nzazinduka nk'umukoshi no ngaha bikira Maria mawe ngomba nje nabona ngaha niho utoza n'urubyaro rwawe ivyo biyiko wabuze ugomba utoza kwigira nawe mukuru wawe kuza nzaza neza n'umutima nekanye ndi kuri defile akayiko sindonga rasiyo sindonga akayiko agomba kugahigira ngaha agomba ngaha guhigira akayiko tubagowe bawihisha nawe ishinzira imirasha sasifi umviriza singerekane n'uruziba uhore jawe ngenzibe
siba makaki ndagushura ikofi makaki muramwawe gasirida muri icara hayi twarigiye munzabo nta nukunsonera kwanza uko nukumburira indero Jere numvise akayiko niyo mpamvu nakubaha. Ivyo vy'akayiko vya furusheti vy'umudahiro vy'ibiki naje ngene kumenya. Okay hama Enoke ndaza kumutuma ko ndamubwira. Sawa namaze kukubwira gusa ijambo rimwe. Urugo ni gubakwa n'umunwa ahubwo urugo gubakwa n'urukundo no kwicisha bugufi no gusenga cyane. Niyo mpamvu jemo rashimira Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru yaramaye umugore mwiza. Urashimana gohe rugo. Okay hama baze kubahereza mufungure numva n'umutukuranye. Sheri tugende mshuku. Makurata waeleze ivyo bafungura. Come on baby. Come on. None ngaha niki ngatwicana ngakwa. Muno twabatera nibisa. Ugere kwiyumvira ama business za. Siba uyikubiko hahari wawe rwaza guterera ibintu ngaha. Itandero. Hemere gende kwaje kwamba ili bigufi. n'abantu kwamu Kwaje kwamba ili bigufi bigufi twigire. Zaze genda wicare jewe nguma ngaho Iyo mishatsi rero. Tugendesha. Inda turindi umukecho. Mazimisi ntajya ariko uri ngaha ndabijya neza. Naturi babiri. Nuko hagarara. So itwashaki. Ah, bantu kumenga abugira ngaha nagufashe numva ngaha. Nakoze visa video recherche yawe ndagendanye imisi myinshi. Kandi aje sindagusiga ngenda ndakujyana.